vyabaye Ntega Marangara mu gihumbi kimwe n'amajana 1988. Jewe sinari umusirikare, havuzwe byinshi ku gisirikare. Ndaza kugira bike nzi nk'umuntu yari mu ishuri, nari mu ishuri ku ishure ahi Bujumbura ni Risengagara yahore Ecole Normale de l'Etat. Niho natanga mu mwaka w'indwi kuva 1982 nangeze mu mwaka w'11 tuhejeje tuza twumva ibintu byabaye Ntega Marangara ndi mu ikonje twari mu kiruhuko. Mugabo imbere yaho nagomba ndababwire dusangire gatoyi n'abavuze ico bita les signes précurseurs, kuko nico gikomeye. Turaba umuzi ko mu intervention yavuzwe umuhutu ariko aravuga urumva ico avuga, umututsi kumva ico avuga, mugabo kugira dukize canke tumenye ukuri nibaza yuko les signes précurseurs kujya mwakivuze muti abari mu ndaro hari hifashe gute. Kuri Risengagara mu 87 nego mpeze umwaka w'10 twarabonye ibimenyetso by'abanyeshuri baja hamwe bakagira ibintu byo gushaka kugumuka, kugira ibintu by'amagreve byari bikaze mu mashuri yisumbuye. Ico gihe twebwe bamwe batagira influence kumbure mu banyapolitike canke biva handi, nari no mu bantu barongoye abandi hejuru twarabyankirijemwo, kuko uri mwaka w'10 wagira uti bagize greve jewe nunguka mwiki, gushika naho bahakwa kudukubita ngo murabahemo. Mugabo hari hinyegeje inyuma ikintu ubona yuko hariho manipulation y'ugwaruka, kandi iyo byava hari higituma hariho mareze mu gihugu igacishikira rero ugwaruka, ku buryo rero byagiye ukaza wumva y'abandi mashuri hari aho byakunze bakamenagura ibintu bikava ku ntandaro ivy'ukurya, babagaburiye nabi ngo babagaburiye bikeyi, mugabo kumbure muhira hariho n'utabironka. Mugabo rero kubera bakabuye ukazusanga hariko hari ibintu by'imigumuko. Kuri ene rero ayo Risengagara twabiburije mu biranga bibintu bipfuvye. Mugabo tugize mu 11 mu mwaka tuhejeje niho twaza twumva ibintu byabaye Ntega Marangara mu ikonje. Tugarutse hariho bagenzi bacu abanyeshuri bava Ntega Marangara cyane iri mu Kirundo yari Ntega batagarutse. Kisha turabaza tuti hari uwitwa Polepole bamutazira Polepole, tuti yagiye hehe Munyakireba, tuti Polepole yagiye umuntu akunditse kuri ene yadutera inkuru akavuza ingoma, yari imbere mu bintu byinshi, turamurondera turamubura. Gushika n'ubu ntiyagarutse, sinzi ko akiriho. Ngo ari mugeze muri Canada, Imana ishimwe ko akiriho. Urumva yari yatubaje gose kumva umuntu twari dusanzwe tuzi yadutera inkuru iyo yagiye. Rero Ntega Marangara ibaye twebwe aho twari bace bavuga bati 72 yadukoze ko mu ntara yacu aho twari bace bagira ati ni 72 igarutse. Tuza twumva ijambo ry'ihumure ku radio mugabo bati bavuze bose ngo bahumure. Ico gihe president yaravuze yari Buyoya ijambo ry'ihumure bati muhumure aho muri mwese, abandi basigaye barahumuye. Mugo wumva aho inganda zari zatikiye kari kabaye hari Ntega Marangara. Rero iki ko bavuze abasoda, havuze intervention y'abasoda, ndi umusirikare sinoreka kugenda kureka ico mvuze. Igisirikare cico muri ico gihe je nace ninjira mu gisirikare mu 1989 umwaka umwe Ntega Marangara yabaye. Igisirikare ntigishobora kuja ahantu kidatumwe ko kandi atacabaye. Nta na hamwe bavuze bose yuko igisirikare cyagiye gitangura kwica abantu, kandi no kugenda kwica abantu sinibaza yuko hari watanze itegeko yuko atigenda mwici. Kenshi usanga bavuze batigenda mwenterevene hagaca habaho abantu barenga amategeko, canke hagize umutegetsi yavuze ati genda mwica abantu, uwo mutegetsi yobibatswe.
musanzwe igisirikare uko ndakizi uko ndabizi uko tuciga bavuga bati genda mukingire abantu abene igihugu n'ivyabo byose murabe muje hagati bagiye gutemana bagiye kugira ibiki mu bibake mubabuze mugabo ukugene byagenze numvise yuko bisha abantu bakakoresha amabayonete bagakoresha iki ingoho ivyo ni bibi cyane mu gihe byabaye ngira abo babirongoye muri ico gihe nimba bakiriho murashobora kurondera amazina biranditswe uwatwara ibatayo bari 4e batayo komando y'Ingozi muri ico gihe bariho hariho abategetsi bariho ba gouverneur hariho n'abandi barashobora kubaha intumbero bakavuga intervention bagize ukugene yakozwe ntibavuge bati abasirikare biraye mu banyagihugu barica bica gutyo aveuglement babayino kwitayo yuko ari detuerie selective bigenze uko yo ari ngorane numvise ahandi naho bavuga bati abatutsi baravuga bati baratumaze baradutema barakasha imipanga abahutu bati hariho inyigisho z'imbere y'igihe urumva rero ibintu bene ivyo bitanguye muri societe kuba hakaba bamwe bamenya amajambo n'integuro y'ibintu abandi bakabahisha bakabimenya ni intandaro yo gutangura gucanamwo hama hagaca haba ikintu umuntu atateguye burya rero si vyiza nibaza ivyo vyabaye ukuri kurakenewe kumenyekana mwumva yuko hakiri igipfungu bamwe bagira bati bimeze uku abandi uku rero iki kiganiro mwateguye ni ciza cinda hamenyeye byinshi ntubona nuko nganako byinshi nabwana bimenye hari byo numvitiye nga mugabo dushobora gukorera ko nahandi kugira ngo dukinge amabi twagiye turacamwo ntibizosubire kuba mu gihugu cacu rero ico novuga kimwe gusa nuko igisirikare kigenda ahantu gitumweko kandi kigenda kugaruka ni neza mvuge icuno munsi mukabona gikoze nabi murampamagara muzogire liste y'abapfuye c'est triste mais il faut faire un inventaire colline par colline nubwo ko ntitubudeha anatanda yuko tubirengera tumenye mbega uwo muntu yitwa yari umuhutu cyangwa yari umututsi yabahehe akeka bishobotse akeka ko yishwe nande kandi aho nta gutoranya abahutu bamenyekane abatutsi bamenyekane ku musozi kuri Ntega na Marangara ntimwumve ibituga turavuga ngaha iki ni gice gitowe turazi ko mufise mission ndende mbwa yose igana hamwe igana kukumenya ukuri kubibi byabaye mu Burundi uyu munsi turi muri Ntega Marangara twego dukeneye kumenya ukuri ko abantu nibiyishe barishwe ari abatutsi bapfuye ari ababishe ari abahutu bapfuye ari abantu babishe ni bande none kuko abahutu bose nibishe abatutsi bose nibishe mugo hari abantu ni nabake bishe ku bwoko bwose mbega mujya kugira mu bishike ko dushaka ko mushika kuri iyo verite cyane mukazoshika ku kintu cyitwa ngo plus jamais ça nimwa umushinga ntayitwa ndayicariye Pierre Claver n'abafasha biwe bakazoshika ku gukiza Burundi amakuba yagiye aracamwo tuzogwa ikidari bikeneye iki bikeneye yuko uba neutre impartial hanyuma rero namye mbaza ibintu bya methodologie urumva ko mufise resultat mutera gushika ko ni la vérité crue na ukuri guse kudateye amazi none muzobishika ko gute niyo methodologie rero mwumvise abantu banyu bensista kuri le contexte décortiquer suffisamment le contexte
politique sociale économique kubera ibibazo mwagiye murabaza bivanganye nuko bimeze bihagaze aho nyene iyo contexte mu décortique neza sans embâche sans tergiverser sans désemparer kubera yuko bamwe bavuze mu ngo nta migambo yarimo nta mihari yarimo erega muraraba meme les pays limitrophes ari abantu numvise bavuze ngo depuis 59 n'abantu benshi baravuga yuko muri bikijya gihe bakeka ko harimo meme la main du Rwanda do Habyarimana muribuka yuko Bagaza yari agomba yaratwaruye haje buyo 87 niho natanguye akazi maze imyaka 4 ntango yakazi muri ministère du plan rero iyo contexte Burundi national d'accord mais aussi sous-régional est-ce que yon nta influence yagize ko tuzi ko abanyarwanda bikeka ko abanyarwanda bari Burundi bazobatera ni benshi bavuga bati ubwo Habyarimana yo ntiyaciye aturekurira ko cyangwa akagira akenstiga abahutu b'i Burundi ati tera nanjye ntaratera igivyo biravugwa donc iyo contexte yose mu décor dans toutes ces dimensions tuzamuko matera imbere cya kabiri ndazi yuko mu ma étude twetwa namangira ndagira consultance ikintu gikomeye ni approche méthodologique iyo contexte heze mbega muzogira enquête systématique canke muzogira échantillonnage nimwagira échantillonnage il faut qu'il y ait échantillon représentatif benshi mufisa abastatisticiens benshi murazi population mugomba muyadresse ko il faut que l'échantillon soit représentatif birafite icyo bisigura muri statistique ica kabiri nimwaramuka après cette enquête basée sur l'échantillon mugerageze mugire des interviews individualisées avec des personnes ressources clés ikindi ndabona ko mwe mukunda kugira ama focus group cyo nimuzogihebe cyo murakibandanya mugabo izo focus group nayo nta kibazo naho mwo bavanga nta kibazo mugabo naho nyene mukavanga ubwoko bwose kuko narumvise ku ntega mwavuze mwaragiyeyo ubwo benshi bavuga ngo ntitwabimenye ngo hishongora abahutu gusa ivyo barabitubari mugabo vrai ou faux je ne sais pas nimwe muzi ko mwavyorganiza hanyuma rero ndiko ndaheza nukuri ndashimye kandi turabateye intege muje imbere mutuzanire igikorwa gisukuye tuzobatera amashuka mwebwe turi wanyu hari uko mutamenya ko turi mu bitumbi wanyu abandi nabo bakabimenya tuvuyeyo tugeze Ngozi tuvuye Ntega tuvuye Musoni tugeze Ntega tugeze Mukayanza hari ya problème d'information aujourd'hui les gens ne suivent plus la radio les gens suivent le téléphone c'est une tradition qui va nous coûter cher ngira mubwire aussi ko turaganira harababuza babo kuja kuvuga ababo bapfuye byarabaye turafise amakoline n'imitumba ica gatatu haraba bwira abo barongoye bati ya recensement izotangura kuwa mbere uza kandi yahejize kuwa mbere uheze kubera iki kubera uwabazimiza yanse yuko population de la colline bavuga éventuellement ko se wa mutegetsi locale afise ivyo yakoze bidatomoye tufise realite nyinshi ntawe bivuga ngaha